nuko rero turagize igihe cy'isaha 6 zirenga ko iminota 10 hano muri radio Magara FM akaba ari n'abamenye rero wo gukurikirana amakuru mu Kirundi nayo tukatwashikiriza na bw'Imana Armel reka ndamuye ikaze nanganda muramutsa ndakura mu Mugihe Tofi sangwa ikaze nshuti bakunzi muri kumatega amatwi bigano vya radio Magara FM reka tubatumirire gukurikirana amakuru nayo yo kuri no musi agizwe n'izinga nkuru zikurikira. Mugihe twimirije gushikira umusi mukuru wa Pasika ngo abakora akazi ko kubarira impuzu bafise akazi kenshi cyane ngo kan muri kino gihe bimirije gushikira umusi mukuru. Muntumbero yo kwikingira ikiza ca corona mu mashuri atandukanye ngo abayobozi barakushize mu ngiro igikorwa cyo gukaraba hamwe no kwirinda kuramukanya. Mukanya ni nkuru imwe kwayo mu binga bw'ivyuma turi kumwe na Jean Cheese. Kwino muri sanze muri radio Magara Times Ndasubiye kubaramutsa reka amakuru yacu tuyahere mu makuru y'indero. Muntumbero yo kwirinda ikiza ca corona ngo mu mashuri atandukanye barakurikije umugambi wo gukaraba n'amazi meza hamwe no kwirinda kuramukanya. Ndikumana Obede umuyobozi w'indero aravuga ko bavuganye n'abayobozi kandi ko botekerera impanuro abanyeshuri imbere yuko baja mu buruhuko, impanuro zo kwirinda gukora ibihushanye n'amabwirizwa y'isuku. Reka tumutega amatwi. Kwijanye n'abana bagiye mu buruhuko twavuganye n'abayobozi neza ko bwa mbere bwo ubunyanyeshuri bakiri ku ishure ko umuyobozi wese yogerageza uko ashoboye kose kugira ngo ku ishuri wiwe hashoboye kuruboneka isabune, amazi meza kugira ngo abana umwanya wose bakarabe kugira ngo bikingire ico kiza ca coronavirus. Hanyuma ibisigaye nguja mu buruhuko naho twaravuganye n'abayobozi ko uyu mugenzo nyene twari dusanzwe dufise batoca bawuheba ahubwo boyigisha abana babo kugira ngo nabo bagende babandanye kwigisha n'abavyeyi babo ikijanye no kwikingira iki kiza ca coronavirus. Abanyeshuri twari kibabwiye cyane ko bategerezwa gufata ya mbere mu kugwanya ico kiza kuko iyo gifashe umuntu sumwe gitwara gifata abantu benshi. Rero kuri ico nibaza ko abana barabizi neza kuko umugenzo baramaze kumenyera kandi twitegereje aho twagiye turaca ku mashuri menshi abana umugenzo wo gukaraba barufashe nkama nukuri ubu bimeze neza. Ndabona ni mu mihana abantu benshi umugenzo wo gukaraba no gutaramukanya bagwana mu nda canke bahana amaboko ndabona ko babifashe nkama. Arongera kandi agasaba abanyeshuri na cyane abarangiza amashure yisumbuye hamwe n'abarangiza umwaka w'icenda kwiga bashize ko umwete kugira ngo baze baronke amanota meza mu kibazo ca leta bimirije kuzokora. Ongera tumutega amatwi akaba ari nkuru dukesha mugenzi wacu Fesiano Bigirimana. Ikijanye n'ikibazo ca leta cyo mwaka w'icenda abigisha nka bose ivyigo bya biteguwe bisa n'ibiko birarangira hanyuma tukaba twimiriza abana ngo naho bagiye mu buruhuko ntibace batikaye ahubwo bagwe impande y'ikaye kanatsinda abanyeshuri mu w'icenda nabo mu mwaka wa nyuma wo mu 13 bo ntibazotaha bazobandanya biga kuko kuri iyi ndwi nyene uburuhuko hari ikibazo gitegekanijwe cyo mu ntara cyo kwimenyereza cyane cyo kizotangura teke 14 ku banyeshuri baheza umwaka wa 13 gushana kwa gatanu hanyuma amwaka wa 9 nabo bakazotangura ku munsi wa gatatu bagaheza ku munsi wa gatanu. Nuko rero ibintu bimeze nibaza ko abana bose bari ku ishure nta numwe yatashe nta n'uzotaha kugira ngo utegure neza ico kibazo kandi ubu bimeze neza ko umwanya wo gusubiramo ivyo bize uzobuhari kuko iki gice kiheranye na programa kuko twagerageje gushiramo ingufu no guhimiriza murazi ko twatanguye igice ca mbere mu kwezi k'umunani kose kwaje tuko turiga no kuvuga ure turafise ukwezi ko gusubiramwo ivyigwa vyaraheze ubu igice ca gatatu tutangurana no gusubiramwo ivyigwa kugira ngo umwimbu uzogendaniza cyane. Muri kino gihe twimirije gushikira umusi mukuru wa Pasika ngo basanzwe bakora akazi ko kubarira impuzu muri kino gihe bafise akazi keshi cyane. Celestin Ndayisenga ati naho bafise akazi keshi ntibituma ibiciro bica biduga ati ibiciro biduga mu gihe uje gusonesha impuzu abashatse gukoresha ibisanzwe bizimvye. Reka tumutega amatwi akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Hawabukuru. Mu bisanzwe akazi kacu muri misi mikuru novuga ko mu majambo make yakoroha kuko ibikorwa uko twabihawe nuko turabikora turatunganiriza abakiriye ko bavyifuza kubera misi mikuru abantu baritwararika gushonesa cyane turagerageza gukora turafita umwanya munini cyane wo gukora ibikorwa twadukora kare ibitigiri biguma kujya nyene vyahora gusa igitigiri ciyongera ko bivanye n'impuzu umuntu aba afise n'ibikoresho kuko ibikoresho byo biguma biduga natwe twaca twongerako kugira ngo turabe ko tutokura mu buhombe kandi mukriye kubyo tokwidoga ubu yoza n'impuzu umuntu ntaro twoshobora kwakira ubu twakira impuzu zima y'imisi mikuru kuri z'imisi mikuru twaramaze kuba tuweza kuzakira impamvu nubwo wadufita nuko bwa mbere na mbere twirinda amatati ari hagati y'abakriye umukriye aza agasanga utamumariye impuzu arashobora kwidoga rero cyo tuvyirinda kugira ngo akazi kacu tukarinde induru kenshi
kenshi dukunda kuba twakira impuzu tumara naho bishika tukakira impuzu dukoresha mu buhinga twe tudafise tukagenda kuzikoresha aho bafise ubwo buhinga nibazidukorere uko tubishaka bakaca bituma umega impuzu zocererwa abakiriya tubibasigurira abavyumva bakavyumva batavyumva naho baca bagerageza kwihangana ego mugo dushaka kurondera abakiriya ubwa mbere turabakorera uko bavyifuza tukagerageza gukora impuzu tukayisha amakanovera gasumba akabandi hanyuma vyemaze kurangira uko dushobora kuca twitwararika abakiriya tukagerageza gutabateshereza isango tuba twabahaye hanyuma kandi tuca duhamagarira abakiriya nuko twobasaba nko mu gihe hegereza iminsi mikuru impuzu zabo bakazizana kare kugira ngo tuzitegure mu kuzikora neza twirinda amatati ari hagati y'abakiriya n'abatayeri. Reka amakuru yacu tuyabandanirize mu makuru avugwa mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ayo nayo tukaba tuyakesha mugenzi wacu Dismas Ntiranyibagira. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi bwatangaje ko mu bantu 2936 bari barashizwe mu bibanza bitandukanye mu ntumbero yo kubasuzuma ikiza cya coronavirus muri bo 2261 barekuwe ngo baje mu ngo zabo inyuma y'imisi 14. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi bumenyesha ko abari barashizwe mu bibanza bitandukanye abenshi ari bavuye mu bihugu bitandukanye na cyane cyane mu bihugu duhana imbibe. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesha ko abamaze gutorwa ikiza cya coronavirus mu Burundi bagera kuri 3 gusa. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida mu Burundi buriyamiriza cyane amakuru aca ku rubuga ngurukana bumenyi yemeza ko mu Burundi hoba hamaze gushika urucanco rwa coronavirus ruvuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi buriyamiriza cyane uvuga ko u Burundi butazigera buba ikibanza cyo kugeragerezamwo urucanco rwari rwo rwose naho goba rwa coronavirus. Kugeza mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko hari ibitigiri byagumye biduga mu bihugu bimwe bimwe n'ahandi byagumye uko byari reka mbere n'ahandi bikaduga cyane. Atwovuga nko mu gihugu ca Kenya aho dufise abantu bagera ku 179 bamaze kwandura ikiza ca coronavirus. Mu gihugu cy'u Rwanda dufise abagera ku 110 na mu gihugu ca Uganda 52 naho mu gihugu ca Tanzania 25 akaba bamaze kwandura ico kiza ruhonyanganda coronavirus. Mu gihugu cy'u Burundi dufise abagera kuri 3 naho mu gihugu ca Sudani y'Amajepfo tukaba dufise abagera kuri 2. Muri ivyo bihugu byose uko ari 5 bigize akarere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko abantu bamaze gutorwamwo muri ivyo bihugu bamaze kwandura umugera wa coronavirus bakaba bagera ku 371. Isi yose ico kiza coronavirus kimaze kwica abantu barenga 88 nabo abarenga 330 bakaba bamaze gukira ico kiza ca coronavirus nkuko bivugwa na kaminuza y'ubushakashatsi Johns Hopkins aho ni mu gihe abamaze kwandura ku isi yose barenga miliyoni n'inusu nayo abarenga 430 bakaba baboneka mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dismas Ntiranyibagira amakuru y'akarere k'ubuseruko bwa Afrika ku bwa Radio Magara FM. Reka tugushimire Dismas kuri amakuru wadutorokanirije reka ngire ko nshimira mwebwe mwese muri yateze amatwi nkengurukire uruganda rwa Radio Magara FM gutorokanirije ntibagire gushimira Jean Ciza yatumye amajwi abashikira neza Armel BIGIRIMANA jane ko ndabashikiriza amakuru mugiraho muba mwubaho Gwino muri sanze muri radio Magara FM